mwiriwe kandi mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Reka tuganire ingene igisagara hamwe no hagati mu gihugu ingene bitandukanye. Akenshi mu bisagara urasanga ubuzima abantu benshi bavuga yuko bworoshe, ariko kenshi nuko ugenda ugahura n'abantu mungana ku rugero urwo arirwo rwose. Ariko hagati mu gihugu kenshi iyo umuntu dufate atunze nk'inka barabona ko ari umutunzi, iyo arima cane barabona ko ari umuntu afise ibintu vyinshi cane. Ico gihe rero abantu bo hagati mu gihugu akenshi barakora, kuko mu mutwe baravuga bati iyo tudakoze ntiturya, iyo tutarimye ntituzokwimbura, kandi imihana ugasanga iri kure na kure. Ugasanga kenshi iyo hariho umuntu atarima ariwe ahora aja kwiba, bakabona yuko uwo muntu ari nderamaboko, abantu bakamuhanura canke imiryango ikamuhana kuko aba ataco ariko arakora. Twaragiye tubona rero nko mu gisagara ca Bujumbura cane cane, aho wasanga umengo ni ikambi y'impunzi. Ugashobora gusanga umwana aravuye ruguru aragiye ariga i Bujumbura, washaka aranaminuje, hama agaca aja kuba kwa se wabo, kwa nyinabo, kwa muvyara we canke ahandi hantu, ugasanga abayeho uko. Yaba nk'uwo muvyeyi amutunze wewe, kubera uwo mwana yamufashe ibikorwa, agaca agira akabona yuko umengo no kurondera umukozi ntibikenewe. Ico gihe biratuma uwo muntu ataco aheza ngo yimarire. Uwo mwana yagiye kuba mu muhana birashobora kuba ataco bimufasha, kuko niyo atakoze ararya. Iyo rero bisanzwe bafise ubutunzi hoho, hari n'igihe abona imodoka zitaha ukamengo nigwiwe, ariko muri make ugasanga abantu benshi barafyinye muri ubwo buryo. Ugasanga nk'umuntu yarize ubugoronome, yaranabuminuje ndetse, ariko agaca agenda mu gisagara kuba kwa muvyara we, agaca aja kuba kwa se wabo, kwa nyinabo. Iwabo bagaca baguma barima nabi, batarima kijambere. Mvuze umugoronome nari kuvuga n'umuganga, canke nari kuvuga n'uyundi muntu afise ubuhinga kanakazi. Aho kuja kubukoresha ugasanga aba kumuhana bamugaburira, bumva vyose umengo birahari, ariko abenshi mu bavyeyi canke abantu bateye imbere, aba bantu baba bamaze kwisumbura, hari ivyo badashobora kwiyumvira. Iyo ugwaruka atari twebwe twiyumviriye tuti reka tugire umugambi uyu, hama dusabe badufashe kugira tuwushire mu ngiro. Birababaje cane yuko rero umuntu ashobora gushora nk'inka akigisha umwana agaheza na kaminuza, ariko ntashoboye kwishora kugira ngo amuhe umutahe abandanirize aho yaragejeje, uwo muntu nawe abandanye abaho. Rero ku buzima bwo hagati mu gihugu no mu gisagara ca Bujumbura canke mu bisagara hari itandukaniro rinini cane, kuko hagati mu gihugu ivyo kurya birazimbutse ugereranije no hagati no mu gisagara. Rero iyo ivyo kurya bizimbutse n'ibindi bintu bishoboka, keretse ibintu biba bivuye muri ivyo bisagara, ivyo bintu birashobora gutuma abantu batera imbere mu gihe babandanije bakora. Ni vyiza rero yuko umuntu afasha umuntu, ariko akaraba yuko uko kumufasha bidatuma ariko amusubiza inyuma. Ndiko ndababwira ibintu bibiri bitandukanye ariko biri hamwe bifatanye. Ni ukuvuga kwiyumvira ko nimba ndiko ndafasha umwana wo kwa naka kugira ngo yige, niyumvire n'ingene nzomufasha kugira ngo ashobore gukora ivyiwe. Rero hari abantu bashobora kuba bateye imbere, bakaba barafashije n'ivyo abana b'iwabo kugira bige, ariko reka kumugumiza mu nzu uriko uramufasha, ahubwo niwige ingene uwo muntu umufasha akagenda gukora ruguru. Birumvikana neza ko hariho ibintu vyagumye biri mu mitwe y'abantu kubera intambara zagiye ziba mu gihugu, aho usanga nko mu bisagara vyabaye nk'ikambi y'impunzi. Umuntu
iyo amaze nk'imyaka nk'itanu mu gasho canke imyaka 10 mu ishuri, ahantu yumva aba afise umutekano ni nko mu gisagara ca Bujumbura, igisagara ca Gitega, igisagara ca Ngozi. Iyo agiye ku mutumba ucumengo agiye kuba umuntu ari abantu bose baca baraba muti uwo muntu yahora hano ne ameze gute, afise iki, bakabona nta mutekano afise. Ivyo rero amapolitiki yagiye haba arabifisemo uruhara kubera kudashobora gufasha abanyagihugu ngo bumve ko hagati mu gihugu haba hariho umutekano. Iyo igihugu kimaze kuba kirimo umutekano, amasaha yo gukora kiyongera, ntacobuza umuntu aho kubaka inzu y'imiliyoni 200 mu gisagara ca Bujumbura atoshobora kuduga nk'imuramvya akayubaka, hama akaguramo imodoka akaza araza ku kazi naho yoba bakure. Ariko nubwo banka kubikora ubu, igihugu gisagara caguka niko abantu bazobikora, kandi basanga barakenye, basanga umuntu amaze imyaka 30 mu ideni ryo kugira ngo ashobore kuriha inzu yubatse mu gisagara ca Bujumbura, akaguma mu ideni rya banke canke rya microfinance, kandi vyari gushoboka yuko yari kubaka inzu y'amahera makeya, hama akaza aratonda n'imodoka canke na leta igashiraho uburyo bw'imodoka ziduga ruguru nziza zikomeye. Ivyo navyo birasaba politike y'amabarabara n'ivyo, ariko n'uruhara rw'umunyagihugu nabwo ruba rurimwo kugira ngo yiyumvemo yuko ariko hagati mu gihugu ashobora kuba yotera imbere. N'abantu rero bafise amafaranga, aho gushira amafaranga hagati mu gihugu, abenshi bagenda bashira mu gisagara ca Bujumbura. Ingorane nabonye nyinshi nuko ariho abantu bavuga bati ntubatse inzu nk'iyo kwa naka nobura ndabireka. Ivyo rero bigaca bituma abantu bareka kubaka amazu abayabaye ya kijambere, ugasanga na nyakatsi ziracariho muri 2024. Ibintu biteye isoni cane kubona hari abantu bakiba muri nyakatsi, kandi ugasanga umuntu afise inka 40, afise inka 30 ariko agataha muri nyakatsi. Kubera iki? Kubera avuga ati je ntubatse nka naka sishobora kuba no kubaka. Ivyo rero ivyo niko ndababwira mu gisagara harazimvye, nubwo abantu benshi baza ko hazimbutse kurusha hagati mu gihugu, kuko hagati mu gihugu n'uwo mukozi yubaka nari waco kimwe no mu gisagara. Uwo mu gisagara nimba aca 10,000 ku munsi, uwo hagati mu gihugu ashobora guca 8,000 canke 6,000. Vyumvikana rero yuko hagati mu gihugu ntashobora kuzokwiteza imbere, n'abantu bazobateza imbere, hakaba naho iterambere. Hari n'ibindi byinshi rero nko kurima, ugasanga abantu benshi biyumvira nko kurima hagati mu gihugu, ugasanga umuntu arima ivyo yimbuye gusa, ivyo yimbura arya, abantu ntibige kurimira isoko. Agafata imiliyoni nka 50 akazishira nko kugura nk'imodoka, ariko akaba atoshira imiliyoni 30 mu kurima ibiraya canke ingano. Umuntu akaba ashobora kubona yuko harimwe nk'ubwishaza bwozana amafaranga menshi, aho gufata nk'imiliyoni nk'ufise nk'imiliyoni 50 ngo azishire mu kurima ubushaza, ahubwo akazishira nko mu bigori, kuko ibigori ari byo abantu benshi bamenyereye. Ariko biriya batamenyereye nivyo biba birimwo amafaranga, nk'ibiyoba n'ingano n'ubwishaza. Tuvuze ikawa canke ipama, kubera haba harimo ibintu vy'amapolitiki, usanga iyo batazi iyo bigurishirizwa abantu bakarima batabona inyungu yavyo. Ivyo byo ni uruhara rwa leta kugira ngo ibereke yuko umurimyi wavyo yoshobora gutera imbere. Hari n'ibindi vyigeze kuvuga vya stevia, nuko haba hariho politike zimwe zavuga yuko umuntu bavuga yuko ngo umunyagihugu atunze ngo acagarariza leta, ariko nibaza yuko iyo umunyagihugu atunze, leta nayo iheza ikahatungira, ikaharonkera akoyokwe. Ico gituma rero mvuga nti abanyagihugu bomenyera kuza kuba hagati mu gihugu kurusha kuba mu bisagara. Hama iyo mufashije abantu, mureke kubafasha gushika no kubatamika. Fasha umwana yige, ariko umuhe umutahe acaza gukora, ave ko gusaba, ave kuziko, umwana amenye kwibako, areke kuba utunze umwana w'imyaka 30-40 mu nzu, uba uriko uramwicira ubuzima mu bisanzwe. Rero ndabashimiye rero ko mwankurikiranye, hama nabasaba ko muri commentaire mugira ico mubivuze ko namwe, tukazobandanya tuganira no mu biganiro bikurikira. Murakoze cyane.